Numunezero gusubira kubana namwe bakunze ibiganiro vya HTV ndabaramukije ndabaye kandi nikaze mu kiganiro cingo n'imiryango. Ikiganiro cingo n'imiryango ni ikiganiro turabira hamwe ibibazo bihanze imiryango bihanze abubakanye canke tukarabira hamwe mbega nizihe nyishu twotorera ibibazo bimwe bimwe abubakanye bagira. Muri kino kiganiro cuno munsi twashimye kubabwira ibijanye n'amagara yo mu mutwe. Amagara yo mu mutwe ku muryango, amagara yo mu mutwe kubifuza kubakana akari naho ahanini tuza guhera. Turi kumwe n'umuhinga muri ivyo yize ivy'inyifato ni Atanaze Ngendakuriyo. Mwaramutse Atanaze. Mwaramutse gose. Murakomeye. Turameze neza. Turabaye ikaze muri Heritage. Murakoze cyane. Atanaze Ngendakuriyo muraza kutuganirira mwongera muduha umuco kubijanye n'ihungabana ry'amagara yo mu mutwe. Mbega birakeneye ko mu ngo ko kubakanye bafadikanya canke bifurizanya kugira amagara meza yo mu mutwe. Mbega umuntu afite amagara meza yo mu mutwe ameze gute? Amagara meza yo mu mutwe tuvuze amagara meza yo mu mutwe twashatse kuvuga iki? Ivyo nivyo bibazo ahanini tuzagucuma duce jyano nyine, ariko kandi turaza kwegera imbere gatoyi tunavuge no kubifuza kubakana. Mbega bobo birakeneye ko turinda kuravya ivy'amagara yo mu mutwe. Amagara yo mu mutwe mbega niki? Murakoze cyane. Iyo tuvuga amagara yo mu mutwe ni ijambo ryaguze cyane. Amagara yo mu mutwe ni kuba umuntu atekaniwe mu mushaha, mu mubiri no mu gice cy'impwemu. Iyo tuvuga rero amagara yo mu mutwe abahinga baravuga ko ni karahara mu ruganda ntibacura. Iyo tuvuze kandi amagara yo mu mutwe ni bwa buzima bw'umusesekara umuntu agira butagira gatosi, bugatuma agira inyifato nziza, hama inyifato nziza ikamutera kubana neza n'abandi, hama agatanga amahoro ahaherereye, ariko n'aya mahoro mu kuyatanga akayatanga avuye muri we bwa mbere. Kuko umugani w'ikirundi uravuga ngo umuvyeyi naho yoba mwiza gute ntashobora gutanga ico adafise. Iyo tuvuze rero amagara meza yo mu mutwe n'ubuzima bw'umuntu butagira agatosi, kandi bukagaragarira mu nyifato no mu byo akora mu buzima bwa misi yose. Rero nkuko wabivuze ayo magara mu mutwe rero ahungabanywa na byinshi, agahura n'intambamyi nyinshi, hama kandi bigaheza bikagaragarira hanze. Kuko iyo tuvuga ngo amagara mu mutwe si uyu mutwe tubona, ariko n'igihimba kiri mu bwonko bita umushaha, byose niho bitunganirizwa. Ako gahimba rero iyo kononekaye nino rirashikirwa, iyo kononekaye n'ikibano kirashikirwa. Iyo rero kononekaye wa muntu araheza hagira inyifato mbi atazizanana. Kenshi muzokumva nk'abantu bavuga ngo urambabarira arya jambo nakubwiye ntiyari jewe. Mugabo mukaba mwaganiriye muri babiri, hama akaba ata muntu hagati yarahari, wamubaza ati none ko twari babiri yarinde? Abagombye gusigura iki? Abagombye gusigura yuko yakoze ibintu bitameze neza atarifuza gukora, ariko asanga yabikoze. Iyo rero amagara mu mutwe rero turaza kubishikirangira ngo inyuma iyo yahungabanye biraheze bikagaragarira mu nyifato. Duhere kuri mbega n'iryari abubakanye cyangwa bashaka kubakana wo kwita amagara yabo mu mutwe. Amagara yo mu mutwe rero nibaza yuko ahubwo akwiye kwitabwaho batarubakana. Kuko abahinga mu byo kwa magara yo mu mutwe bavuga yuko umwana ashobora gukomerekera mu nda. Hajya umwana akiri mu nda mu mezi 3 y'imbanyi umwana arakomerekerayo, akavukana ico bo kwita mu gifaransa ma blessure émotionnelle, ni ihungabana ry'ibigumbagumba n'ibishobisho. Nk'akarorero nk'umwana yavutse ku bavyeyi bagwana, bashwana batumvikana, ako kana bazotangura guhamagara abavyeyi ku ishuri ko kagwana n'abandi bana kakiri muri maternelle. Kuko aya magara yo mu mutwe arahererekana. Mu ihungabana ryayo rero tangura kuzira mu ruhagarara, raza mu ruhagarara bagatangura kugira uruhagarara, uruhagarara ugateba rukazovyara ibyo biti bikomere byo mu mutima ngira toza kubishikira. Uwo mwana rero yakuriye mu kibano kibi, agaca avuka ku bavyeyi bafise ibibazo by'amagara yo mu mutwe, araheza agakurana amagara yo mu mutwe atameze neza. Abo rero nibo baca bagaruka uno munsi ugasanga bahuye barakoze umugambi wo kubaka, ugasanga yaba umuhungu akomoka mu muryango ufise amagara yo mu mutwe wahungabanye,
yaba umukobwa ugasanga akomotse mu muryango ufise amagara y'umutwe yahungabanye, abo bantu iyo ndiko ndatanga zino nyigisho mu bubatsi canke abitegura kubaka, namankunda kubahereza akarorero koroshe, bameze nk'abagwayi babiri bagiye mu bitaro batagira umugwaza. Nico gituma bica bitangura kwanga mu minsi ya mbere. Rero uvuze ngo abubakanye botangura kwimvira ku magara yo mu mutwe ryari, ahubwo imbere ko baja mu rugo bari bakeneye kubanza gusuzumana ko amagara yo mu mutwe yabo ameze neza, kuko iyo bagiye kubakana bafise amagara yo mu mutwe atameze neza, naha bica bishika urugo rugatangura kwanka mu minsi ya mbere. Kwanka rero ni bya bindi usanga ndagira twaza kubishikira inyuma, ni bya bindi usanga bya bindi bahora bihanganira ntibakavyihanganira, bimwe bahora bahurizako ntibakibihurizako, ugasanga mu rugo hariho byinshi cyane badahurizako gusumba ivyo bahurizako. Ire birateye ubwoba uno munsi, biri no mu basenga, biri no mu bemera Imana, biri mu bapastori, biri muri abantu bo mu nzego zitandukanye z'ishengero, kuko benshi iyo umushaha ugwaye nakijya gihimba cyitwa impwemu kiragwara, kimwe kigwaje kigwaza ikindi. Ingene umuntu yubatse ameze kujya ku itomati, iyo wamuye itomati ukadishira mu gitunga rumwe rukabora ruboza izindi zose. Bijanye n'amagara y'umutwe nuko rero iyo umuntu afise kahise katahise ko barabivuga, umuntu ashaka kugira kahise akagendana nko kumengo akagendana muri kubu nko kumengo nikigeze gahita. Ibyo biratuma rero bituma iyo bubatse urugo bice biheza bikagenda nabi gose. Bisigura iki rero? Abubakanye imbere yo kuja mu rugo bagomba guhera kuraba mbega umuhungu kahisekiwe kameze gute, mbega umukobwa kahisekiwe kameze gute, hama bakabiganirako. Tukiri ngaho Atanazi, nashaka kumenya mbega muri fiançailles kwa kuntu umuhungu n'umukobwa bamenyana bagashobora kwimvira kuzokuba kugwabo, bo bisuzuma gute yuko bameze neza? Nikibazo rero ngaho niho gihagaze. Kenshi usanga mu rujya mwanya wo kureshanya abantu bo bajya abantu bareshanya babanyegeje inzara, bameze nk'intambwe zigize intama zanyegeje inzara. Usanga bose ari gutwenga, niyo bahanye turandevu tugusangira bagenda mu bibanza bizimvye byiza bimwe amatara, umuhungu agatira imodoka, umukobwa agatira agakanzu, kugira ngo umwe wese agaragarire neza mugenzi we, kuko haba hariho abahinga bavuga yuko muri kijya gihe cyo kureshanya ubwonko buri ku mururumbo ugera hafi 80%. Ubwonko bururumbye, iyo bwarurumbye rero nibuheza ngo bwinjira indani mu mizi, umwe wese arabe mugenzi we. Rero ni gihe kandi baba bariko baranyegezanya intege nke kugira ngo umwe ntatakaze mugenzi we. Cyo gituma usanga babwira n'amajambo meza, barabonana kenshi, baratelefona kenshi. Umukobwa niyo asavye utwinite umuhungu mugihe atadufise akamusaba 1000, umuhungu aca mu 10,000, kandi umukobwa akiyumvira ngo azokwamama 10,000 gushika Yesu Kristo agarutse. Bashika mu rugo rero bagashasanga ibintu byarahindutse. Rero biragoye gusuzuma kubera haba harimwo ko umwe wese akeneye gushikana hashaka mugenzi we. Baravuga yuko muri rya mwanya wo kureshanya hariho ingazi zitatu bacako. Ingazi ya mbere sinzi ngene mpava ndabivuga mu rurimi rw'ikirundi mugabo ndaza kubisobanura, ni ibyo bita stade ya théâtre. Urukino iyo bavuga ngo bari muri stade ya théâtre bareshanya, ni hahandi muramaze kubona mu dukino tw'imico nk'iyo ya théâtre, umuhungu arashaka gukina role y'umukobwa, umukobwa akina role y'umuhungu, n'umuhungu akamara ijipo akina niko bagira muri fiançailles. Usanga baranyegezanya inzara, ugasanga baranyegezanya intege nke zabo, ari yaranja ku buryo niba afise ishavu ryari nashitse muri rame n'ibirahuri, uwo munsi nta kirahuri kizopfa kimenetse hasi. Yamakubwira ko ari intungane. Ni stade ya kubera ko bavuga ngo ni stade ya théâtre, ni stade aho umuntu yigira icatari. Kumwe muri théâtre umuntu ashobora gukina ari umuhungu cyangwa gukina ari umukobwa. Hama urundi rugero rwa kabiri ni stade bita ngo ni stade muri bisukuraje ngo ni stade ya euphorie. Euphorie nagasazi n'umunezero urengeje, aho usanga bari gutwengeranira gusa, ugasanga no gutwengeranira, hama bigaheza bigahenda ubwonko bwabo kuko umengo mu rugo bazokama batwenga nta bibabaza bizokwegera bihari.
hama rero stade ya gatatu ni stade ya découverte, aho rero uko mwavansa mu mara iminsi utangura kubona utuntu tumwe tumwe bwo ugasanga utanguye kutubona mwaramaze gutera intambwe nini yamutagisubira inyuma. Izo ngazi zose mvuze ni ngazi aho umukobwa yinyegeza mu muhungu n'umuhungu akinyegeza ku mukobwa, binyegeza ku cyane cyane barinyegeza ku bijanye n'inyifato. Nta numwe yereka mugenzi we ko afise ameze nabi. Rero tukikuri ico kibazo warobajije rero ati none ni gute bufashanya hakiri kare. Biragoye ko bafashanya kenshi kubera urazi ko n'imico y'ikirundi itubwira ko uguhishije ko kwishaka kwa muhisha kubiza hajya biraba muri fiançailles ukaba wabonye aka message ko umuntu yandikiye nk'umuntu bakundana kera nawe kubera ushaka kumuganya ugaca umuhisha ko wakabonye kugira ngo mutere ya ntambwe mushikeye. Urumva baca no kuvuga iki ni kiringo kitoroshe cyane cyo gufashanya kubera ubwonko bwabo bari mu mururumbo witwararitse ibyo bagire bajemwo gusumba kwitwarika. No kuvuga ko abantu bari muri fiançailles ubwonko baba bari mu mururumbo wo kuraba iyo bariko baraja bugaca bubura amaso yo kuraba iyo bavuye. Alors que iyo twavuye niho hateguriye turiko turaja. Uzoraba kenshi n'umuhungu arashobora kubesha iyo avuka. Niba umukobwa yaravuze nabi Bubanza pari ntara ya Bubanza aca mubwira yuko avuka ngaha mu Kinama hafi y'Ububanza kugira ngo ntava avuga Ibubanza bava mutakaza. Umukobwa niba avuka icamazi canke icendajuru ahubwo ati twe iwacu ni haruguru mu Buhonga. Urumva usanga kenshi habamo kwinyegezanya ugasanga rero wa mururumbo w'ubwonko urabe iyo baja gusumba iyo bavuye ntugaragaje za ntege nke kugira ngo bazikorere ko hakiri kare. Bagaca rero bavyinjirana mu rugo rero babyinjiranye mu rugo turaza kubishikira haragera ahantu ubwonko butacihanganira vya bindi bwahora bwihanganira vya bintu barabihanganira gace bitangura kuja ku meza bigatangura kwanga. Rero mu majambo avunaguye tukiri kuri ico kibazo abantu bagomba gutegurwa muri kijya kiringo. Jewe yo nigisha ingo canke nkigisha bariko barategura kuja mu ngo ndababwira ukuri nk'akarorero ingene umuntu aremye hari ubwoko byo no kwita ama personnalité mu gifaransa n'ubwoko ndimanwa bw'abantu. Ariho ubwoko bwa mbere abantu bagaragaza ibigumbagumba n'ibishobisho vyoroshe, umukubise ikofa gukubita irindi, umututsa gutuka, umwimye nawe arakwima, muharije araguhariritsa. Abo nabo bita aba extravert mu rurimi rw'ikirundi n'abantu bagaragaza ibigumbagumba n'ibishobisho vyoroshe. Hakaba n'ubwoko bwa kabiri aho bita aba introverti n'abantu bobo ibintu iyo byabashikiye bafise urujyango runini yabyinjiriramwe bakagira akajyango gasohoka ari gatoya ku buryo ushobora gusanga nk'umuntu ari muri uwo mugwa kabiri w'aba introverti mushobora gufika ikintu mu 2014 ikubwira mu 2025 akakwibutsa ati wewe cyagihe navyara nibaruka abandi abavyeyi barabaheza akayeri kazana amabere mugabo ntiwakampaye ugasanga akakwishuza akayeri ko ku mwana wa mbere mu mwana wa gatandatu kubera bo barabika. Iyo rero abantu bakiri mu rujya mwanya wa fiançailles baba bakeneye kumenya n'ubwo bwoko bw'imero z'abantu kuko jewe ninamenya imero yawe we nzomenya ngenda kwitwarako nawe numenye imero yanje uzomenya ngenda nyitwarako. Ica kabiri imero ifise inkomezi kagira n'intege nke. Iyo menye imero yawe menye inkomezi zawe nkamenya n'intege zawe. Iyo ndazimenye rero tukiri muri ya periode yo kwitegura gushinga urugo bituma nitegura mu mushaha ingene nzogufasha n'ingene nzokwitwarako kugira ngo mu rugo rwacu ruze ruryohe. Ariko kutabimenya bica bituma dusekana mu rugo. Bibiliya irabivuga neza iravuga ngo ubwoko bwanje bwishwe no kutamenya. Kandi rero muri Yesaya sinibuka igice neza aravuga ngo Bibiliya iratubwira ngo Imana mu kurema urugo yifuza ko urugo ruzoba Bibiliya aravuga ngo mbahaye urugo rw'amahoro. Ariko iyo turabona umunsi biteye ubwoba. Jewe nirirwa ndakira ingo, jewe nirirwa ndakora inyigisho zifatiye ku ngo, haba gutegura abazijamwo
haba n'abariko bazirimwo biteye ubwoba ngarutse hahandi vyononekarira mu ntango. Mu gifaransa baravuga ngo batangura bafise une fausse fondation. Urugo kenshi rwatakariye mu ntango baherayo bubakira ku kinyoma. Kubizera rero iyo umuntu yubakiye ku kinyoma bica bituma ayo mamando ntibizokononekana bikanga. Ariko ari gihe bubakira ku kinyoma ariko kubera kutamenya cyane kuko nk'ibi by'amagara yo mu mutwe nagomba kubwira yuko ni ibintu bitamenyerewe cyane. Umuntu ababara ahantu ata muntu n'umwe abona, umuntu aribwa ahantu ata muntu ashobora kumwagaza, umuntu atonekara ahantu ata muntu n'umwe amenya ko yamutonetse. Kubera iki? Ni ibintu bibera indani, n'ububabare bubera indani udashobora kubonesha amaso yawe, ariko kenshi bigaragarira mu nyifato. Rero kenshi abantu binjirira mu ngo zirimo ibinyoma bifatiye kutamenya. Mpereye kuri ya mamero z'abantu, ibikomere twavukanye, ibikomere twahawe no kimano, n'ibyo twagiye turahura navyo bijya iyo tugiye mu rugo bitaratunganywa biraheza bikagaruka inkota yo gucumitana. Uti umuti ukugira umuntu aje mu rugo adafise ibikomere bikiri bibisi nuko bibanza gutunganywa muri wa mwanya wa mbere. Jewe niba narahemukiwe nk'akarorero, murazi ko benshi baja mu ngo usanga yarashoboye kuja mu rukundo n'abantu babiri canke batatu, benshi ugasanga agiye mu rugo nko ku muntu wa kane, ugasanga n'umuntu yahemukiwe muri ya myanya yo gukundana. Uyo muntu mukazobana uzobanya n'igikoko kijyana, kuko umuntu yahemukiwe kenshi arangwa n'ibimenyetso by'ukwama ariko arakontorora ibintu byose. Aragukontorora n'inyama zo mu nzu akaziharura, akagukontorora. Ndiko ndafasha abantu, hariho umuryango waje urambwira ati jewe vraiment twatanguye gushwana, twashwaniye mu ishengero. Bari abantu basengera muri Katolika, ndabaza none ni gute mwe mushwanira mu ishengero. Ati umugabo acarambwira ngo nta soni, mbega gihe bavuga ngo duhana amahoro ya Kristo kuri ko wayahaye umugabo, nta bandi bagore bari bahari. Umuntu yahemukiwe yambara ikintu bita maske yitwa contrôle, arakontorora mugenzi we, acagira umutekano muke, nkuko bya bindi byaba imbere yuko yubaka bizova bimushikira kubo bubakanye. Acagira rero ico bita mu gifaransa hypervigilance, kwamagabirije. Mbega muri bisi wari wicaranye nande, imbere yawe ku ruhande rwa nta mugabo wari mwicaranye, mbega iyo telefone isonye uwo mugabo akwandikiye ibiki, ugasanga yamarika aramukontorora gutuntu twose ujya mukoresha wawe. Kubera iki yakurekuye saa 10 kandi ari gutaha saa 10, kubera iki mwasigaye muri babiri mu biro. Agira umutekano muko udafise icyo ufatiyeko kandi areza nawe wakawukwanduza. Rero nk'abantu dufate nk'akarorero kuri ico gikomere mvuze, gikomere cyo guhemukirwa, nk'abantu bubatse mu buzima bw'imbere barashikiwe no guhemukirwa, ubwo rugo ntirushobora gukomera. Je navuye ko namwe ndiko ndakira ingo, hari n'abandi batandukana bagafata telefone, ugasanga amatelefone y'abantu arimo nk'amakodi 1000 atari mu buryo bwo kubika neza amakuru ari nane, ariko mu buryo bwo gutinya ko mugenzi we yava amenya ayo makuru. Rero kenshi usanga rero acagira ico bita, iyo umuntu yafite ico gikomere cyo guhemukirwa, agira ico bita iyo hypervigilance. Hypervigilance no kwamugabirije nko kumenga ivyagushikiye bigire bigushikire, kandi ugacubizana mu rugo mugenzi aho ukamumwikeka, wafete habaho ugwikeko utarigo. Ica kabiri acagira ikimenyetso citwa anticipation négative. Mu rurimi rw'ikirundi anticipation négative ni wa muntu yamabona ibibi imisi yose, ko watashe saa moya ubwo nta handi hantu waciye, aho nta kindi, aho nta handi hantu waciye mu bagabo. Hama rero abantu bahimukiwe kandi baragira ikimenyetso c'ishavu rirengeje. Ugasanga jewe hariho abahora bambwira ati twe tugura amasahani n'amasafuriya mu kwezi, kuko atashe iyo yabuze wakubita acagenda mu kabata akanyiganyiza, hari byose bimenetse hasi, agaca bwira uwo bakanyati yo numva ndubutse ku mutima. Bisigura iki? Igikomere kiranyotegwa, umushaho gwayo uranyotegwa. Unyotegwa ni iki? Unyotegwa no gukora ikibi. Muzokumva abantu bavuga ngo bafise ingwara ya sadisme. Sadisme ni umuntu anezerwa ariko ababaza mugenzi we, ariko burya
ijya ngwara ntica iza burya nyene aba yahereye ku rundi rugero rwa mbere cyo bita masogiste. Masogiste nawo n'ubugwayi aho umuntu anezerwa ariko aribabaza, akanezerwa ariko aribabaza wenyine. Iyo adakize aja ku rugero rwa kabiri akababaza abandi. Ivyo ndiko ndavuga ibimenyetso bifatira ku bantu bashobora kuba bubakanye barahuye n'igikomere cyo guhemukirwa. Hama igikurikira ikindi kimenyetso udosanga ari abantu nariko ndavuga ku ishavu cyane, ugasanga ari wa muntu atihanganya n'akantu na gatoya. Udosanga ari wa muntu kandi kubera ico gikomere aba yaratakaje ubushobozi bwo mu mutima bwo kwihangana, ico bita inkomezi zo mu mutima. Arakora amakosa akayarogereta inyuma akicuza. Hama ikindi kintu usanga ari umuntu rero atiyizi. Dusanga ari wa muntu yama atibirake ku bandi, yama ariko aravuga ngo banaka nibo babi. Usanga ari umuntu we wariyeza agafata abandi kutariko. Murumva ngaho ndababwiye ubwoko bumwe bw'igikomere. Umukobwa n'umuhungu bashobora kwinjirana mu rugo. Ubwo bwoko bw'ico gikomere bikanka neza ko bahuriza ku kintu na kimwe, no kugura amarido bikanka ko bahuriza kuri kurere y'amarido bari bugura. No kugura impuzu z'umwana bikanka ko bahuriza kuri range y'umwana bari bugure. Kubera iki? Baca baja muri ca kintu c'ukwama bahanganye haruhande yo kuronka ivyo bahurizako. Jewe ndabikora kenshi kandi ndavyamamwo, kandi nk'umuhinga ndazi ko ingo nyinshi ziriko zirasambuka uno munsi, ingo nyinshi zirara zihagaze kumwe bivuga mu Kirundi, benshi bapfa ibikomere. Kandi kibabaje baragwaye batazi ko bagwaye. Niho bigoreye kuvura ingo z'uno munsi, abazirimwo baragwaye ntibazi ko bagwa. Kwa muganga barakoresha ikintu citwa, iyo bariko baravura barakoresha ijambo bita le traitement étiologique. Traitement étiologique ni ijambo ryo kwa muganga aho umugwayi yakwituye umaze kumenya icatumye agwara, uba ufise ibice 50% by'uko aza kuva imbere yakize. Ariko iyo umugwayi aje ukamuhereza imiti y'inzoka kandi agwaye malaria, iyo miti haruhande yo kumuvura izomutera iyindi ngwara. Nuko mu rugo bimeze. Mu rugo turondera ko umwe mu bo bubakanye amugirira ibi, hama tukaja kuvoma kwiriba ryakamye kera. Muri byo bikomere navuga hari niyo bita muri by'inyifato bita amacarence affective. Carence affective ni bimenyetso umuntu agira mu gihe atarusa urukundo rw'abavyeyi. Bya bindi usanga abavyeyi bashaka kuronka umwana bakirirwa ku kazi, hama bataha ugasanga atashe yasanzaye aciye aryama, umwana ugasanga yirwa mu mugongo w'umuyaya, agaburirwa n'umuyaya, ugasanga umwana akunda umuyaya gusumba umuvyeyi wiwe. Hari ingo nyinshi tuzi yuko abana birukanye umuyaya baca baja muri crise. Umwana acakurana ivyo bintu, acakurana ubwo uko gukehanirwa urukundo rw'umuvyeyi. Umenyesha makuru umuntu yubakanye n'umuntu afise urukundo rwakamye, acaza kururondera kwa mugenzi we. Umubabaro urengeje hari igihe mushobora kubakana mwese ikigega c'urukundo kigaragara. Muca mumera nk'imodoka zitonze kuri station itagira igitoro, ngatondaho gusa. Abo bantu ntibumvikana kubera hari ivyo umwe ashaka kuri mugenzi we ariko akaja gutonda ku gituro kitagira igitoro. Nawe ugasanga nanje andondera ko ivyo ataronse ku bavyeyi akabibego ko atonze ku gituro kitagira igitoro. Bagaca bamara imyaka batonze ku station atagira igitoro. Abo bantu bazogira ubuzima bubi. Abo bantu nyene tukiringa abanyene kugira bakire ni bigenda gute? Abo bantu rero kugira ngo bakire ubwa mbere nico bita kugira na connaissance de soi. Nuko bamenya bakaronka umuntu abafasha kumurika muri kahise kabo. Kuko kahise katahise konona kazoza ku muntu. Ica kabiri abo bantu kugira ngo bakire nuko amenya ngo mbega mu buto bwanje nahuye n'ibikomere bihe. Hari ibikomere byo gutabwa, hari ibikomere byo kurenganywa, hari ibikomere byo gusigwa, hari ibikomere byo kumaramazwa. Urabona na kakarorero ko kwishuri aho byashika ugasanga nk'umwigisha umwana aravuze ko yataye ikaramu, umwigisha kugira ngo arondere ikaramu agaca kubita ishuri ryose. Ijya karamu yibwe n'umwana umwe akubisa abana 60. Bajya abana bose bazokurana igikomere cyo kumaramara kirimo n'igikomere cyo kurenganya kubera ikaramu barazi wayivye mugabo akubiswa abana 59. Ivyo ni bikomere tugera turatora hose tugaca tuza rero tubiteke mu bisanzwe.
iyo ndabivuga kenshi ngira umubabaro. Ingo ziriko zirubaka nyinshi ubu bagemuriranira ibikomere. Ingo ziriko zirubaka nyinshi ubu bahererekanya, usanga umwe hari ibyo yiteze kuri mugenzi we kandi ugasanga wa mugenzi we ntabifise kubera kwa kubura rwa rukundo, hama kandi ugasanga nawe ntazi ko abifise. Jewe ushobora kuza kundondera ko ikintu simenye ko ndagifise, nawe ntumenye ko gifise. Mu majambo avunaguye sinzoba mu rugero rwo kwima gusa, ahubwo nzoca usanga ndiko ndakumerera nabi kuko uri kunsaba ivyo nafise. Rero hoko gwiki nuko abantu boraba ati mbega jewe ubuto bwanje bwagenze gute. Icya kabiri, mbega mvuka mu muryango umeze gute, kuko ibikomere abahinga baravuga ngo ni transgenerationnel, birahererekana. Icya gatatu, nigishijwe n'umwigisha ameze gute. Niba nigishijwe n'umwigisha agiriwe injustice, azontera injustice mu ishuri. Icya kane, za nkundo z'imbere yo kubaka abo twakundanye, mbega twateranye ibikomere vyitwa gute, kuko hajya uwahebwe uwahevye n'uwahebwe bose barakomereka, barasangira igikomere kirera kugira gusa virilance imwe canke uburemere bumwe. Hama icya gatanu, ni vyiza ko umuntu araba ngo mbega uwo tugiye kubakana nawe ibinyene mpejeje guharura nawe bimeze gute. Ivyo bitamenyekanye, ngarutse hahandi ni bitaro birimo abagwayi batagira umugwaza. Nico gituma bibabaje cyane, kandi ivyo bitaro bizovyara umwana arembye gusumba abamwibarutse. Nico gituma uno munsi bavuga ko abahinga muri bihugu byacu byaciye mu ntambara bavuga yuko tugeze mu vyuzukuruza vy'ibikomere, kandi icuzukuruza kiza kirivirira gusumba icakivyaye. Rero jewe iyo ndose aho nsemerera, iyo ndose aho mvuga, iyo ndose aho ntanga ibi biganiro, nukuri ndabivuga mu buryo bw'ukoma induru. Emwe mw'abantu mwubatse, subira inyuma murabe ibyo muriko murapfa, mbega bizana na hehe? Bizana naho twavutse, bizana nuko twakuze, bizana naho twize, canke hari n'ibikomere dukura mu rugo ugasanga wowe uraje wari umeze neza mugabo mwubakanye arabiguteye. Ko twavuze yuko umunyabikomere ameze nk'umuvyeyi yonsa, iyo yabizanye arabiguherezako. Rero nukuri numva ko muri jewe nka jewe mba naranuse bijanye n'inyifato n'amagara yo mu mutwe, kongera nkakora muri ibi byo gufasha ingo zirarembye, ingo nyinshi ziri ku musego. Kandi mu mashengero baragerageza, mu mashengero barankunda gutanga ico gicapo, bofata nk'umuntu yazanye ikintu kiboze nk'igishato caboze, agitereka ngaha ku meza, hama isazi zikaza, agaca nigana no kwirukana isazi. Ntuzopfa wirukanye isazi ngo zimare, oya, umuhinga wo kwirukana isazi zaje mu nzu akuraho igituma ziza. Burya mu ishengero igituma abakozi b'Imana baruha birukana isazi badakuyeho icatuma isazi ziza. Bashaka ko abantu bagororoka badakuyeho igituma batagororoka. Bashaka abakristo beza batabanje kubagirira ca kintu bita kiridamu. Kiridamu no gufata umushaha wakomeretse ugafata ry'amashiruka yacuranura, hama ugaheza ugashiramwo ivyamwa vya mpwemu yera. Uyo muntu azoba umukizwa mwiza, abe umukristo mwiza. Naye ahandi gufata umuntu yakomeretse ukamushiramwo ivyamwa vya mpwemu yera, ni igikombe kirimwo vya vyamwa bita kokotere. Kokotere ni kirahuri kirimwo umwembe, inanasi n'ibindi byose. Uyirukuranywa kijya ujya mutobe, biragoye kumenya ngo nyoye inanasi cyangwa unyoye uruvange. Nico gituma burya kenshi abahinga baravuga yuko Petero muri Bibiliya yari yarakomeretse. Iyo umuntu yakomeretse arashaka gukoreshwa n'impwemu zibiri umwanya umwe. Akarorero Petero muribuka ko Yesu amubajije ngo urinde, yaramubwiye ngo uri Kristo umwana w'Imana nzima. Aramwishura ngo siwo vyibwiye, ariko ni mpwemu yarabikubwiye. Yesu atarava muri ico kibanza yavuze ibijanye n'ingene azobambwa. Petero amwishura ngo mwami wanje ntibikakubeko. Kakanwa kabwira Petero ngo ni mpwemu yarakuvugishije, kasubiye kabwira Petero ngo Satani va muri Petero. Iyo umuntu rero yakomeretse, ku bantu bariko baradukurikirana babageze mu shengero bafasha abantu kugira ngo babafashe mu rugendo ruja mu ijuru,
mu bisanzwe umuntu ahejeje kwakira umwami nk'umukiza wiwe w'ubugingo bwiwe yagomba guca abanza agakizwa umushaha imbere gushiramo ivyamwa vya mpwemuyera muri we. Ego no mu rugo nuko rero kugira ngo tugire urugo rwiza no kubanza tugacukanura cya gikombe kirimo imicafu ahandi ho tuzoyitamikana. Ego kurakoze cyane akanya gatubanye gato twari kubandanya tukavuga n'ibindi ariko kubera ko umwanya w'ikiganiro usanzwe kurahera nashaka tubashimire gose ko namwitavye ubutumire bwacu kuri uyu muco wijanye n'amagara yo mu mutwe muduhaye. Hari igihe umuntu aja kubaka ariko ntamenye ivyo agiyemo, hari igihe umuntu aja kubaka ukamenga ivyo agiyemo birashobora novuga gute kuba remplacer n'ibindi bintu ariko kubaka twese turabizi nk'abakristo ni igikorwa n'umugambi w'Imana, ni ikintu umuntu akora rimwe urubatse urahejeje nta kuvana n'uwo abandi bavuga ngo ni ishamba rifise umuryango umwe ritagira usohoka. Abandi nabavuga ngo ni ivyo kurya bitari atari buffet n'umushusho bacanganije byose aho ubijya byose cyangwa ukabireka. Yego cyane nta byo kurya bikeya. Yego impanuro umuhinga Atanaze abahaye nizuko twivuza nizuko twimenya abazokurikirana kino kiganiro bazokuramo ibintu bihagije kugira ngo bashobore kumenya nimba barakomeretse canke nimba bagiye kubaka bakomeretse canke nimba ari kubakomeretsa abo bubakanye kugira ngo zabo zishobore gutera imbere. Mwakoze cyane Atanaze, turabashimiye cyane. Twizere ko nitwabatuma kindi gihe muzosukita ubutumire bwacu. Nukuri nico gikorwa dukora twamatuko turafasha ingo ibyo tukoze uno munsi ni nk'imara imwe mu kiyaga nejo nimwifuza ko twovyagura cyane gusumba tukavuga n'ibindi bikomere tutavuze tukavuga n'izindi ntambara ziri mu rugo kugira ngo tutegure kazoza keza gihugu cacu tuzobitaba. Murakoze cyane, twizere yuko tuzobandanya n'ibindi biganiro ubukurikira. Mwakoze mwese mwako muradukurikira, mwakoze mwese mwahise mukurikira ibiganiro vya televiziyo Heritage. Ubuntu bw'Imana bugwire mu ngo zanyu no mu miryango yanyu, Imana ibahezagire.